gatatu yari yatanguye ndavuga hariya mu Bwongereza muri Espagne ndetse no mu Faransa abantu turindiriye ni mu Butaliyano mu Budagi ariko bo mu Butaliyano bare muri mu gikombe cy'Ubutaliyano hariya ariko reka dutangurire mu Bwongereza ingene indwi yabo yagenze mu Bwongereza twarabonye imigwi yikomeza imigwi nka za Chelsea za Liverpool za Arsenal za Manchester United ndetse na za Sunderland n'izindi zikomeza ariko bose baravuga ati turarindiriye turabe championnat uko biri kose izo biryoshe kandi baravuga ati twebwe aha muri FA turabingene tunganya izo nkino ingene bigenda Liverpool turadi titre ati wewe ni utangura nkuko bisanzwe wakira umugwi wa Bournemouth hariya Anfield aho rero hari hateguwe n'ibirori bidasanzwe byo kwibuka umukinyi wabo Diogo Jota kugira ngo bamwibuke bugurura championnat Diogo Jota bamwibuka ndetse baravuze bati banatumirira nayo wabavuga ati tuzoba tumwibuka n'ibintu vyari bibabaje ariko vyari uhereye ngaho kiri mu bintu vyaranze Premier League uri kuraraba nka Wolverhampton ekipe yakiniye bobo yabambariye nimero 18 ku munota wa 18 rero ebana bafise tifo nini cyane gose ariko kandi uriya mugenzi we yitwa Ruben Neves yari yaje kuva hariya muri Arabia Saudite banakinanye bena Jota rero banakinanye umupfasoni wa Jota n'umuryango wiwe kuvuga abavyeyi bose bari baje hajya bicaranye vy'ukuri babagira ikintu gikomeye cyane hommage idasanzwe ahandi yabaye ni muri Liverpool Liverpool nka ekipe yakiniye kiki wabonye celebration abatsinze bose bagiye baragira kuva kuri uyu muhungu mushasha igitike yakize celebration ya Jota yerekanye igiharuro kabiri no kuvuga 20 agaca yunama Mohamed Salah yakize celebration akurana musozi burya Jota yafise tu celebration twinshi yafise tu celebration uyashesha marira yarize Salah vyanka burya umuntu mwabanye n'ikindi kihe uri Yabo burumva hajya rero abantu barakinana mugabo hari abantu bagiriya ni ubucuti bwa hagufi kubera amaposte bagira hajya ntugire ngo nka Raya na Aljabara umwanya bamarana nico kimwe nuko Raya yo umarana dufate na Kayave nuko bakina gusa muri Arsenal reba ari abajota bari muri departement imwe igice cyo gusatira abo bantu barafise n'utunama bagira kugira ngo bagira ijya cohesion bumvane niyo mpamvu wakinyi ba Liverpool ushobora kwibaza kubera iki Mohamed Salah wewe yashesha marira nkaye amaze kuyasesa kanga precision zose baramwibuka urumva yararize cyane urabona ni foto ngaho Mohamed Salah ni ikintu cyiza cyane football kiki ushobora kuba utayikunda nk'urukino utahisemo ariko yubahira ikintu cyitwa fair play cyane gose ikintu cyitwa fair play mu mupira ni ikintu kiryoha cyane ndabasavye buri muntu aze yandike nko muri YouTube arako na formula mugabo bamuhe video ziranga ama fair play amaze kuba aba muri football uzokorora mose aho mukinyagiye gutsinda akabona mu defenseur yari kamukurikira araguye agaca sohora umupira aho batanga penalty iri injuste umuntu akavuga ati nawe nu reka singe ibivumye akayitera hanze keshi kandi bikunze kuba biraba ni byinshi vyabaye hariho abakinyi basova abandi bakinyi uravye uribuka muri cya gikombe ca Buraya umukinya sovye Eriksen hariya cyane akavuga ati ndabona yuko ariko araja handi ha akamusoma gaca imbere yuko abaganga bashika akagashobora kumusova ukundi rero ni muri Liverpool banahisemo kuva ko muri vestiaire aho yahora yicara undi umuntu azohicara urakoze cyane niyo nayo yari foto yaranze iyi ntuze baratondetse mama yose tuyabari kuri bench hahandi bahora bashira ya ntebe kuvuga aho umukinyi yicara hejuru bahamanika mayo yiwe bagaca bashira n'ibirato byose donc kit complet ibyo yambara byose uwo munsi kwa Jota bahasize 20 nimero kayibona ariko bahasiga place rero bagatse muri vestiaire
none kiki urazi nk'ico kintu kumukoca ashobora kugikoresha nka motivation ashaka match ku bakinyi biwe gaceka twicara harya rero umuntu akomeye ntibugomba gutsinda match ariko yitsinde ku bwa Jota bari wararumisa n'ingana yavuze hano Stott turavuga ati tumaze kuba bibiri ku bindi tubaza kubigarukako ati umukinyi niyumviriye kwinjiza yari Diogo Jota yavuga ati uko match yari imeze uko match yari imeze mu kongereza ingufu muri attack nabonye ko umuntu akenewe yari Jota nogera ko hene bivuze ngo nuko nyene ngo umuntu ngo aza yaragize ngo akoresheje iyo mvugo ngo iraba viral uribuka match kiki ya Nottingham Rotu Nottingham ni equipe yo nyene yarabakubise muri yale yinjije Jota umupira wo wa mbere yarashije mwiza uribuka ko yari match yari umupira uvuye muri corner egara match ya Wolverhampton umugabo Darunez yatsinda double cyo gihe bari ubusa kuburi ndavyibuka muri sezirangiye nuko bari bingiranye na Diogo Jota yari umukinyi kabisona ko ari un passado luxe yari afise rero vyumikana muri rusange ivyo vyaranze igoro kirimbo ko rutangura bamwibuka urumva yuko atari kintu kiba coroshe abakinyi bakinanye batari bake hari yanibaza yuko abahari baracari ko bakera ni Mohamed Salah ni Virgil van Dijk ni Alisson Becker abandi ego bagira musanga hari ariko barabanye igihe kinini nya yes nuko hari ya Ansel turavuga ati ararindiriwe cyane gose ku rukino rwa mbere murazi ko umugwi wa Bonamafia wabangamiye imigwi komakomeye mu mwaka uheze ariko uyu mugwi twabonye uvamwo abakinyi batari bake bakomeye twarabonye umukinyi Zabarni aravuye muri Paris Saint-Germain turabona Milos Kerkez agiye muri mu mugwi wa Liverpool nyene yarahuye n'umugwi wiwe tubona Dean Hussein agiye hariya muri Real Madrid urumva yuko defense yabo nayo basa nkuko bayishimye muri rusange nyene yigenje babakoramo abakinyi ariko Liverpool yoyo yongeramwo abakinyi barongeramo Igo Ekitike wazi ko bamuzanye barongeramwo umukinyi ayo mukinyi Florian Wirtz ava muri Bayern Leverkusen barongeramo Milos Kerkez nababwiye nyene avuye muri Bonamaf barongeramo uyu Fripong ndetse urumva yuko arabakinyi beza yes nuko urukino ruraba rutanguye hariya ku munota 37 Igo Ekitike umukinyi mwiza cyane gose bereka yuko aje anyotewe ibitsindo ashiramwo igitsindo haciye akanya baja kuruhuka ari gitsindo kimwe kubusa ariko bagarutse ku munota 19 umukinyi Cody Gakpo ariko haragoga cyane gose ku ruhande rw'iwamfu ashiramwo igitsindo ariko ari bitsindo bibiri kubusa hariya umukinyi wande umukinyi wa Bonamaf witwa Semenyo Antoine Semenyo arababwira ati mwe nta makuru mufise ngira ndabereke yuko hano je nshobora guhindura ibintu akubutamo igitsindo ku munota wa 34 haciye umwanya na muto ashamikira igiciro ca kabiri bangaye bikubindi urumva yuko bari bagurukanye Liverpool birakomera cyane gose Liverpool avuga ati ibintu birakomeye turabona yuko dushobora kuba tugira iki dudatsindura rukino ariko umwe aravuga ati ntibishoboka kuko hariya yarabibonye uwitwa Anslot aravuga ati reka ndabe impinduka nokora kugira ngo ndabe ko ngaruka ritme ashiramwo abakinyi nka Federico Chiesa arashamba ba Curtis Jones arashamba ba Joe Gomez Wataru Endo ndetse na Andrew Robertson ariko umukinyi Federico Chiesa yinjiye ku munota wa 12 ku munota wa 18 atabara Liverpool ayishira mu gitsindo ca gatatu Liverpool ivyura umutwe aravuga ati twari tugiye kagirira ariko Federico Chiesa umwe mu bakinyi bagira basohogwe ariko aramugumana Anslot hama Mohamed Salah natanzwe urukino rurangire ashiramo igitsindo ciza bihera ari ibitsindo bibiri kuri bibiri novuga gwa rukino rudasanzwe nkuko rije kubona babwira ibyagiye biranga bimwe mu ruriya rukino ariko kandi je novuga ngo equipe ya Liverpool ni kare ko kajyo keza kukuza kuyipimira kuri equipe nka Bonamaf ugerageje kuraba uno munsi nkuko akivuze equipe yaramaze kuba itakaza bamwe mu bakinyi ba mwamba ariko kandi tuvyemeranye ko equipe ya Liverpool yaragize souffrance kuva ku munota n'imiburi wa mirongo nka 40
na gatandatu basi igice cya kabiri gitanguye kugeza ku minota 80 ikipe ya Liverpool yageze sufrance na cyane ku basore bagera kuri batatu yari witwa Antoine Semenyo bari kumwe kandi n'umugabo nabonye uyu ni mukinyi hali ikina neza cyane muri equipe yitwa David Brooks ndetse kandi bari kumwe n'uno musore yitwa uyeje no kuba atanga assist kuko ni hard Traore novuga ngo equipe harageze hahandi umuntu wese avuga ati buriya match yarangiye bibiri ku bindi kindi kintu naje kwambena nkasoma muri equipe ya Liverpool tugerageze turabe uno mugabo witwa Florian Wirtz hari ukuntu muri ya systeme doje kuza kuba nk'umukinya cya ku ruhande byaramunaniye numwe mu bakinyi novuga ngo biya bintu ya systeme yayikoreshejwemo cyane muri equipe nationale y'abadagi national Mannschaft ariko muri equipe ya Bayer Leverkusen twari tumuzi nk'umukinya hagati mu kibuga nimero 10 nimero 8 ariko bigoye yuko Sabozora zo kwicara noneho na Gravenberch yari hari kuri la match bivanye nuko yari mu bintu by'amakarta karto zibiri yari yaronse kuri match ya nyuma ushire ko na Alex McAllister twovuga ko ari umwe mu bakinyi ariko rutiga umugongo gwa equipe ya Liverpool na cyane mu bakinyi nimero 10 nimero 8 byagoye rero Florian Wirtz nyene yitora nagerageje kuba ndaba navuga ati bishobora kuzosanga witwa Lane Slot yabuze ngiye ashobora kumushira muri ya system ndoje y'abakinyi biwe urabona ko abandi bakinyi biwe nk'amarukirite bamashasha bose bo bari baje bitwara neza ariko Wirtz yakinye inyuma y'umuataka urabona ko hari ukuntu Wirtz atitoye muri ya match impamvu ari mwako kantu ko kuba umuntu mushasha ariko buriya Premier League ni iriya zone barimwo vraiment ni bake baza bakiyempoza bagishika bagishika gusa ndazi urabona nka McAllister na Zuboslai bakoze akazi kenshi mugabo wewe iriya zone ari kuno kuyiexplikamwo kuyiexprimamwo byagoranye nibyo mugabo jewe sindakubeshe kiki uriya mukinye no mukinye mwiza sindigera mbona ibitangaza byiwe muri kino gihe canke jewe kuva namuraba sindabona match yiwe imwe uvuga ngo ngaha akoze ibintu bitaba kumbure tuzoba ndato mwihweze noneho ni na Liverpool ni ligi nshasha ajemwo ariko jewe somukinye kabisa nkiri yabe yisinemeranya na biriya naje kahise siroza kuba ndamushira kuri kiriya kiguzi ariko ni bimwe uno munsi naravye na ikibiriraho Remera urabona nkiri match nkiriya nkuko Abelare yari karabivuga twama tubigarukana pourquoi performance iri hasi ku muntu yaguzwe amafaranga nkari ico nicigera kibora ku mugongo w'abantu baguzwe ari amafaranga ico kirakora cyane ategezwa kwisirpasa rero ico kirakora cyane gose n'umukinya ari yitezwe gusa iyi equipe ya Bournemouth narakunze ukuntu yasubirije umuntu nka Dini Hudson uyu muhungu uyu Diakite Bafode nyimbari Bafode Diakite bamuguze 35 millions bamukuye muri Lille ariko uriko raraba nka match bagize ushobora kumva ngo ni 4 kuri 2 ariko ndakubwije ukuri Liverpool nta gitsindo bigeze baronka coroshe kandi ibyo bibiri urabona byabaye ngombwa ko baje kubirondera ku nguvu kuko biza byagombowe byose iyi equipe Bournemouth yatanze akazi umuntu ashaka kuraba 4 kuri 2 akibaza ngo ni match yoroshe mugabo barabagoye cyane ni equipe nziza rero kubona rero ufise umukinyi mushasha nk'uyo ukagira nk'uyu Trifer cyangwa Trafat uyu nawe nyene ni mushasha muri no equipe ariko umukinyi yitwa Semenyo n'ibitsindo vyiwe bibiri kiki urabona ko ari class umukinyi yagiye guhura n'ikibazo cyo gutukwa kurukoba hari umugabo agendana ubumuga bahaye place y'imbere kubera ico kibazo afisa akanuzenya agendera uri hariya umva wewe bamujabutsa mu kibuga kuko bavuga ati uyu mufana ko ndumupira niwe yagiye gutuka asha yamutuka mubona nkaho sinzi ko babonye igi match yahagarara haje bariko banamusohora bace banamusohora ariko ni Bournemouth yabatsinzwe n'umugabo Liverpool nka tenant titre iyo nsinzi bari bayikeneye ariko vyumvikana nkuko Anslot bivuga ati n'urukino rutari rworoshe
abakinyi bashasha bonyene baranavyivugira iyi Premier League yatandukanye cyane gose n'andi ma champion Ekitike navuga ati ku munota 60 nari ntangugira amakrampe ati nawe ko ari champion iri plus physique gose rero vyumvikana hari bimwe bakwiye kumenya twabonye amahokri atandukanye tuze kurasha ko nabandi vyagoye bari bagishika muri no championnat ariko ntawe ushobora kuraba umuntu kuri match imwe ariko ni Liverpool yaje ubona yuko nk'uyu mumenyereza Anslot bamwe bagize n'amakenga baravuga ati les remplacements yagize zare zita umuntu abiravye zitemungaze zitahuritse bibiri kubindi achashaka kuja kuzibira kwinja Joe Gomez akavuga ati asohoye Kitike ukasora amakariste ukinja Curtis Jones akavuga ati uyu muntu agiye kuzibira kuko yari menase gose yatinya aravuga ati aha ndabona igitsiro cya gatatu coza vyongora ingenda ndashaka kironka kuko wabona ba Mohamed Salah ntibari au top cyane gose aba ba Curtis ba Kodiga kuko yatsinze wabona yuko atari ko ari surpassa gose ariko agerageza kuvuga ati nimiwuri iyi match ndayitsinde Federico Chiesa kumwiyumvira reka ndamuzane suko aramwizera cyane gose ariko nuko avuze ati ndavye ingene yisupashe mu myimenyerezo ndabona yuko umukinyi mwiza cyane gose techniquement aramwinjiza amuhaye musaruro Chiesa n'umukinyi abona igori wibuke nigiye Newcastle yabagoye cyane ku finale ya ni FA ya League Cup ya Carabao Cup burya niwe yaje ko bagomborera igori anatsinda n'ikindi kiranga bagisanga mwoje n'umukinya ari efficace cyane muri ambassador Lux nuko ariko ravugwa yuko mu Butaliyani ashobora gusubirayo ariko hari Anso turavuga ati banza murindire gato turabe yuko effective wacu uko yavyivuga ati uko biri kose turakeneye mu ataka ugerageje kuraba kikirega gutakaza Luis Diaz bakaza bakanatakaza na Jota yagiye batabikenera uninzizemo kandi ko n'ubundi ni bya bintu uko turibaza eske mbega rukitema dishashije kuma nk'ivyo akeneye urabe Federico Chiesa yabaye 6 cyane yatanze wa musaruro gusumana na rukitema yakozwe kandi yari ikenewe kuboneka mu kibuga hari ni je novuga ngo equipe ya Liverpool ugerageje kuba wanaliza urukino ingene baruki rwagenze muri rusange hari ukuntu abakinyi bamwe bazotakaza ikibanza niyo uriya sabuzira ya Gravenberch yagaruka hagati mu kibuga impamvu numwe mu bakinyi keshi ya box to box yiwakina ifavoriza cyane makarista kuza kuba ari pose imbere nkuko aza ko tugaruka kuri match ya Manchester na equipe Arsenal Bruno Fernandes yakini nyuma cyane kuva Mateus kunyageze muri equipe ya Manchester United rero novuga ngo nimba Florian Wirtz adashobora gukoresha neza uriya mwanya bamuhaye hari ahantu bizomugora kuko ikibanza cyo guca ibubafu cyangwa iburyo siniko nakimubonamo neza mu gihe Kodiga kupazo bameze neza cyangwa n'umugabo witwa Mohamed Salah ibyo nabyo uca wibaza eske mbega azokirishwa nk'umufonefu mu gihe tubona neza aho gukorana na Igor Kitike inje muri match neza tsana n'igitsino cyo cyambere no ku nimero 10 bigoye cyane ko azokwicaye kwitwa Makaliste ndiko ndabona neza ko Florian Wirtz ashobora kwisanga muri cya kibazo cyo kugwanira ikibanza n'umugabo witwa Sabozlai baragwanira n'ikibanza kandi na baba Kat Jones je navuga ndabona ko equipe ya Liverpool hanini ikintu cyafashije gutsinda ku munsi w'ejo ku munsi wa gatanu yari experience yakwabaye no kugira effective nini ariko kandi hanabayemo tuje mumenyereza kuko na mumenyereza gufatira ngingo kuvuga ngo ndasohora Makaliste ndaza kwafata ine responsibility ndabasore hamaninzize nka Chiesa tigeza nagirana na season nziza muri umwaka urangiye hanini mevuga ngo ico kintu sino equipe ya Banamafu igice ca mbere bakirushijwe ariko ca kabiri nibo basumbije equipe ya Liverpool yes nuko rero umugwi wa Liverpool utahana intsinzi itoroshe nubwo mubona ari ibitsindo 4-2 ariko ni ya experience ni kakanyarigabo bafise baravuga ati we Bonamafu nushobora kudutsinda ariko baraza babirangiza neza grâce à Federico Chiesa ndetse na Mohamed Salah abirangiza neza ibitsindo 4-2 Liverpool hari ya Anfield itana amanota atatu tuca kuzindi nkino zari zikomakomeye tuca kumugwi ukomeye umugwi ni mushasho ujye mu ciro ca mbere ariko umugwi ushizemwe abakinyi badasanzwe nk'abantu mwe ndababwira umugwi wa Sunderland umugwi wa Sunderland wakira umugwi wa West Ham twavuga tuti West Ham nivyo uraje
numugwi usanze umenyereye nubwo yuko icicaro ca mbere kumburengira ngo iyi Sunderland ko ari shasha ntishobora kuza ibahagarara imbere baraza ati uko biri kose nta kibazo turavuga ati Grand Potter amenyereye iyi championnat turamuzi hariya muri za Chelsea muri za Brighton ariko ni Chelsea nako Grand Potter agiye muri Chelsea muri Chelsea rero vyumvikana araza aravuga ati iyi Sunderland yaguze abakinyi badasanzwe kugura Granit Xhaka kugura Nordi Mukiele barazana uyu Renido Mandava muri Atletico Madrid barazana Simon Andigra muri Brighton urumva ko na Makegiu Margiu muri Chelsea urumva mwijambo rimwe bagoza abakinyi 13 iyumviye 13 joueurs urumva bakiyo kandi bakikona yuko muri abo harimo Granit Xhaka nkuko wabivuze hakaba Renido Mandava konta kuri abonye experience babazanye iyumviye urumva abo bonyene experience babazanye muri equipe ni equipe nziza cyane yatsinze West Ham ibitsindo 3 kubusa rero equipe rero no uyu mugabo ntarayitora kabisa ya West Ham ubona ko bibandanya byanka ariko Sunderland yo yatanze ubutumwa yuko ije kuhaguma yatanze ubutumwa kabisa Sunderland itanze ubutumwa bwiza benshi barabnyene baguze ariko baravuga bati turayirinde turabe burakeye tuvyereka abagabo ariko nabone bati turabibereka Sunderland kabisa kuvuga cabo batsinda 3 kubusa ntikoyemo na gatoyi umugwi wa West Ham nuko re Sunderland tanga ubutumwa ati turaje kugira ngo tubifatire hano abandi bobo baje nabone bakonfirma nkujya muhungu yitwa Mayenda yatsinze igitsindo ca mbere uyu niwe yatsinze igitsindo muri playoff kibakura mu cicaro ca kabiri kibaha itiki ca qualification ora yanabatsindiye ca mbere rero muri Premier League bahashitse urumva aba ari navyiza riga equipe buri yasinyishije Arthur Maswako buriya match zikurikiranzo barimo kuri 3 kuko unakonera abakuri 3 yabo bariko barakinisha umusore yitwa Atrai Hama ariko ibaze kuzo bafise rero experience ya Nido Mandava ku numero 2 gatatu Arthur Maswaku oya Reinido ni gatatu n'umugoshi hama Arthur Maswaku aza bari kurundi ruhande muce mufita n'umugabo nka Granit Xhaka kapitene hagati mu kibuga ndetse n'umusatirize nka Simon Adinga urumva ko ni equipe shira gutanga icizere kuza gutsinda equipe nka West Ham gerageze kuraba West Ham yari ikwiye yose West Ham bakinyi bose amuzemo kudusi iriya effective bazi kuko nakonera abamazina nka yose aba Gerard Bowen aba Lucas Paqueta aba Wan Bisaka ni equipe itatanze ya shusho nziza muri kugutangura sezo kuko nimwe mu migwi menyereye Premier League nkuko abana kivuze mbere unaje no kuba uraba systeme doje ni equipe yagira gura ama equipe akomakomeye ariko kuza gutsindwa na equipe nka Sunderland ni ubutumwa budasanzwe n'ubwo bwatanzwe n'umugwi uvuye mu cicaro ca kabiri uzishuje kuronka uyirengagiza imwe yari muri mu cicaro ca mbere ukirengagiza yiduze ahubwo ukabona ko hari mwiri tayari n'iyindi nayo utaramenye ivyirimwo nuko babimeze rero Sunderland itanga ubutumwa iravuga ati turaje twaraguze kandi tubibereke inde equipe twabonye vyayigoye muri championnat mu mwaka uheze ariko ikabiryama igikombe cyabura cha Europa League ni Tottenham irajibwiye banner ati twabonye byo Sunderland yagize ariko mwe nimutubidwe hali iwacu batsinda ibitsindo 3 kubusa mu gwa banner ariko tubona umukinyi Richarlison munya Brazil uyu mugabo muri sezo iheze kubona igitsindo vyari bigwanye mwabantu ariko tanguye neza kuri double uyu rero mbona yuko abana nje uko tanguye neza abana nje gucyanye ashobora amahigwe agasanga ari yagize double ariko ikidasanzwe kuri iyo double pasi zose zavuye ku muntu umwe witwa Mohamed Kudus imipira yose niwe barasumye kabisa mugabo muri iyo double yiwe hari gitsindo kimwe abantu bavuga bati ntimuze mutangare Premier League iyi irinzi hera atagitsindo ciza kibonetse kizisumba gitsindo ciza cyane yagiye no guhayagiza cyane Kudus avuga ati sinumva uyu muhungu buryo atari umunya Brazil Kudus yagira za blockage zimwe zo gucisha ukugura inyuma nabonye yaramukinye kugira ngo uzomwaka umupira muri Tottenham rero bishimira ngo basubye kubona ngo bashobora kuzobona connection canke duo
nk'iyo bahoranye Harry Kane na Minson reka kandi nziza cyane kuri Tottenham yari yatanze ibyo bimenyetso ikina na Paris Saint-Germain ari equipe nzi burya niyo yabaye nziza yatakaza igikombe reka kandi sinzi ko mwabonye Kudus ari muri equipe ya West Ham yari kumwe n'uriya musore yamuka uyegeze kugira agisida ya Antonio hari ukuntu barimo bamwe makinyi bakina batari ko barasatira ku kibanza 19 muri box ahubwo baza bivira inyuma cyane ari abakinyi bari baba banyaruka cyane gusumba ko baba technique rero ino systeme sinzi ko mubona Mohamed Kudus yayitoranyemo cyane Richardson bivanye nuko ni bamwe makinyi bose ntibaguma hamwe abakinyi bazi kuvurgana ariko bava inyuma birukanga ugutona n'abakinyi Mbappe bakina systeme bigoye ko Mbappe ushobora kumuzana muri systeme y'aba defenseur 3-4-5 ngo arashobora kubatsinda mu gitsinda barenganye ahubwo karite yiwe afise Mbappe ayo kuza apressa mugabo yirukanga cyane aca ku mpande contre rero urabona ko n'umugabo witwa Dominique Solanke ashobora no kubigiramwo nimwe makinyi yarafise wowe azi gutsinda cyane azikwide mark imbere y'izamara muri surface de réparation mugabo collectivité ya Dominique Solanke iri hasi cyane ni witwa Richardson ari navyo novuga ngo Thomas Frank ashobora kuzokora ko cyane no sezo ndabona ko equipe tujiramo Spurs ni equipe kubganje novuga ngo nayo ifisi kitotanga cyane muri avye n'ingene yatuje iri compre je ko ndayibona urabona ko Paris Saint-Germain uravye ndaba nkubu Kudus ari harya sivyo ukacubona uyu mwana Bernard Johnson nawe bamushize harya iyumvira yuko uyu Dominic Solanke mukinyi mwiza sana n'umwataka akomeye aha Thomas Frank aronse abakinyo bataka babiri shwa zibiri zikomeye adafise Solanke yawe ko Richardson ashaka kumuha umusaro mwiza iyumvira na munsi hari mu mvune uwitwa Madison iyumvira uwo hari ngene ashobora kuba yorkestrage hagati mu kibuga ufise na Kudus ufise na Pap Matasa iyi equipe iri kwa Matasa we biboneka ko yamaze gufata umwanya ushire ko bayive bisuma hagati mu kibuga n'abashikira ngaho bafite effective yagutse kanatsinda bazokina Champions League erega bameze neza cyane gose rero barabikonfirma gutsinda ibitsindo bitatu borohewe umugwi wa Burnley kurundi ruhande umugwi wa Man City uraza uravuga ati twebwe ko vyagenze muri seziheze ntivyagenze nabi ariko mu vyo mwari mwitwiteze ko sivyo twatanze ariko uko biri kose Pep Guardiola aravuga ati nagize imvune z'abakinyi benshi ivyo byose biranshikira ariko ubu ndaje arazana abakinyi baransheki baraza hariya aravuga ati Marmushone namuzanye avant aravuga ati wewe Ndwi ari aho haca haza n'undi mukinyi hariya Reinders avuye muri Milase umukinyi bice biraciye ku munsi Tijani Reinders buriya iryo zina rikomoka ku mukinyi yitwa Tijani Babangida w'umunyanigeria rero yakinye hariya muri Ajax hariya iwabo niho bana mume urazi ko yore Reinders ari umunyanigeria se rero yakunda uriya muhungu uriya munyanigeria camwita iryo zina mungu rero yahora muri Milan AC yarayagize match nziza cyane yabaye homme du match wa winojo bambe wa Manchester City muri Manchester nziza cyane urumva kiki kiba kigoye Pep Guardiola ico Guardiola rikararusha Arteta turaza ko bigarukako integration y'abakinyi biwe yayigize neza nkuko ntuzenya transfer nazo yazikoze neza yazitanguriye mu kwa mbere rega turiko turavuga uriya Omar Marmoush na bwa buhungu bw'ikusano gaje hakiri kare ariko integration y'abano bahungu ibaye nziza cyane ibaze gushika kuba homme du match uje gukina muri match ntitukibona ba Kevin De Bruyne bavuze batuye umuhungu vuba ribagiza Kevin De Bruyne Manchester City ntizomukumbura ariko izo za Wolves zizima equipe yahora gora cyane ibi bi equipe bikomeye 4-0 à l'extérieur Manchester City yerekanye yuko ari equipe tinyetse kandi barabidemontra so gutsinda gusibitsindo Ryan Cherki akaza kagishiyamwe igitsindo nawe cyambere afise isabukuru no munsi turanamwipfurije isabukuru giza kuko twebwe turi bande kandi na Mbappe yayimwipfurije urumva kiki uri kurara integration y'aba bahungu biwe Pep Guardiola ba inyuma ya Haaland ari mu bihe araryohewe azona komeza ryohewe cyane kabisa rero afite Reinders kabisa ash kubona Haaland ahera ku bitsindo bibiri ata Kevin De Bruyne afise urabona ko ameze ariko raba rena baba mukikuje ukuntu biri ni demonstration ege match rimwe ibintu byinshi kiki irimwe ibitsindo irimwe demonstration ya jeu ariko irimwe clean sheet
ibyo byose Alex Teriye irimo umwataka wawe yatsinze ikibuze n'igiki defense yawe yazibiye yahagaze neza irimo ibintu byose irimo ibintu byose Man City yitego cyane yitego gose hari ukuntu yakodaga ndaraba bamwe mu bakinyi bagiye rava muri equipe ya AC Milan bose ni bose usanga equipe umukinyi wese itanze keshi yatanga umusaruro muri equipe agiyemo urabe uyu Tijani match we ya mbere ashitsekana ko ari umukinyi mwiza cyane mu batari banafise na Rodrigo Cascante twovuga ngo ari gushobora no kubafasha kuzibira ariko byakozwe kuko uyu niko aje kuba ahagarara neza batonari urabe ba Donnarumma nimwe mu migwi nako nagerageza kuraba Man City buriya nkuko Eva kivuze uno muguhamye mwiza mu gihe Pep Guardiola afise miliye nziza urabe Man City yatwaye kiya gikombe cha Champions League 2023 Dublin Bernardo Silva ndetse na Rodrigo Cascante bari beza urabagishika ariko twara ama Premier League menshi yarafise aba mu Espanyol David Silva ucene mu equipe ya Barcelona igihe cyose Barcelona agize ibihe byiza yarafise miliye nziza yabaye Iniesta n'abagiye batandukanye none no munsi urabe ino complementarité urabe ino surnombre ariko mugabo azoshobora kuyigera iri hagati mu kibuga kwa equipe ya Manchester City uno munsi sinibaza ko niko avuyemwo ugatanguza uwitwa Rodrigo Cascante ubura umusaruro kandi umusaruro uzana ahubwo aza gutanga umusaruro gusumbuwa niko urabe Sheriki yinjiye peut-être cyangwa pempo tumuke aho mukinisha namukinishije ku nimero 10 aguwa umusaruro cyangwa umushishije ku Rwanda akaza kuguwa umusaruro none natijane ku nimero 8 tunaraba yuko bane baba ayikende gunugani bose rero makinyi bashaka kuza bagatanga umusaruro nubwo atari 100% y'ivyo batijane bashaka ko batanga novuga ngo equipe ya Man City dushoboye kuba tuyihe ikintu kirekire cyo gutinya ni equipe zo bitinyizo cyane no sezo twanabonye ko ahubwo uno munsi yanazanye ya wa mu nimero 3 bakenera ko bashobora kubanakinisha byinshi ayiti Muri umumakinya kinari poza kinari ubwenge bwinshi none turashira koko na Jesco Givardo no musore mu kibanza ciwe no musaza ko akinishwa nk'umukinyi akina muri defense centrale ibi ni bimwe mu bintu novuga ngo Man City yamuguriyemo nubwo baciye bashika bamushira ku nimero 3 cyane vuga ngo muri rusange equipe Man City nawe ni equipe izotanga akazi na shikitane muri sezo igiye kuba tugiye kuba iresezo twinjiyemo muri England Premier League bivanye nuko ari equipe ifisa effective yuzuye cyane tuko turaraba muri Man City harabakinyi bamwe uravye nk'uyu mukinyi Rikore wese yakinishije n'umukinyi umwana mwiza umwana abona ko afise impano kabisa ariko uyu mwana ivyo ariko arabona kuko Pep Guardiola ngwatse Rikore wese ariko arasaba kugenda nk'ibi vya Cole Palmer yagize ariko avuga ati ko yerekanye umusaruro mwiza atanga passe zizive ariko kavuga ati urana ko yazanye Mateus Nunez hariya kugira ahakine ya Kusanov arashokira mu defense centrale cyane hariya uyu mwana kubwanyu mubiravye Pep Guardiola iyo muri akagenda canke yo mugumiza hajya kugira ngo ashobore kuba agira akomeze equipe hari inyo je mbona hamaze gusohoka umuntu nka kapitene uwo mwana abashasha bose bohagwanira kuko ni bato nkawe iyo talamaze kuyibona no umwana wa equipe buriya ako kantu hari nguvu kongereza umukinyi kwanza n'amakuru nabonye mu gitondo yahisemwe kwigumira umubwa ati rotando je nkuko kwa Savinho we ariko aravugwa cyane ko ashobora gusohoka ariko ntibiravugwa cyane gose kuko ariko aravugwa ko za Tottenham zimwifuza ahubwo rero yavuze ko isani byamaze kuba bamaze kuba bumvikana umukinyi na equipe ariko mu mugwi nturabikunda Oscar Bob umusaro yerekanye urashobora kumwizera harya ku bice byinshi kuriko nani Savinho navuga Rikore wese Oscar Bob we biragoye aba ba Oscar Bob bari kumwe n'aba bari mu rwego rumwe n'aba Oliz bari kumwe nabano hari undi mukinyi numvise agomba gusoka agasore ka kaduzi Makati aba bari mu rwego rumwe bashobora kurondera izindi equipe kuko hari ukuntu equipe ya Manchester City no munsi buri mukinyi wese abizi neza ko Pep Guardiola ashaka kumwintega muri system ariko kandi arabizi neza ko Pep ni umwe mu bamenyereza ahindagurika buri mwanya sinzi ko mwabonye se zirangiye kuri Phil Foden higezeho nka mwanya yaragakwiye kuronka vyana mu baje cyane byavuzwe mu binyamakuru ariko sezo yarangiye niwe yaratowe nka Mbere wa England Premier League rero bino niko nabibona ko buri mukinyi wese kwa Pep ashobora kuba mufata mu rugero rumwe bivanye nuko no munsi ugenda urabe buri mukinyi ashobora kuba akora byiza gatanga umusaruro mwiza yatinya kumushira hanje ku ntebe nkuko baje kigirishi basotse bahora barabakinyi beza kandi bahora bakinishwa mugabo akavuga ati no munsi ndahize no gukinisa Savinho na Jeremy Doku
kandi bose baje batanga umusaruro cyo bavuga Pepe hari ukuntu abagomba kwinjiza effective yose mu rukino kugira ngo hagize umukinyi umwe agira aja mu mvune azozane wa wundi kuri gwagwe nubwo tubari 100% kuza kumusubirira nkuko twabibonye ku bakinyi benshi uno munsi sinovuga nka Foden ngo acafise cya kibanza afise noneho na bano ba Ike Gundogan ashaka kaza gakina ubundi mwanya ukabona mushize ku ntebe novuga ngo hari ukuntu no mumenyereza afise ibyasumije abandi bamenyereza na cyane mu gutegura bando touche gutegura na onze de départ ndetse no gutegura baba playmaker batigera babura mu kwinjira novuga aba backup bama bafise umwanya woneka yuko buri mwanya ashobora kwinjira gahindura urukino ni nico kintu novuga ngo Pep Guardiola ashobora gutunga effective nini mugakamenya kuyimanaginga ashobora kuzokoresha muri bano bakinyi bose tugasanga barose umwanya bagiye barakinishwa buke bandi bagatanga n'umusaruro ive tuko turaba Pep Guardiola nivyo aracafise ya generation doriwe mu baki basigaye hasigaye Bernardo Silva harasigaye uyu Gundogan n'aba Ruben Diaz bo bari hari inyuma uno munsi twabonye ariko arintegra ubwana bukiri buto uyu Nico Gonzalez amutanguza mu kibuga akina match nziza nabaye bakiri bato bafise za 22 za 23 za Bayern Cherki abakusanov bagombora eske hari hageze yuko atangwa kumenyereza aba bakinyi bakiri bato ava yuko babandi bakuze badakora amarorego erega kiki sezo ya City y'umwaka uheze ni kimenyetso yuko yari fair air yabo wari kuravuga niyo mpamvu hakiri kare na sezikiri hagati mu kwa mbere yatanguye gusambura asa n'ubaka ahubwo yubakiramwo muntu atarashamo kamwe uno munsi ibyo yagize niyi match ni preve yuko hari hageze ko hari ibintu bihinduka biriya bintu byari bitangaza bidasanzwe City vuye gutwara Premier League City chika igakubitwa na buri muntu wese haba muri Champions League haba no muri championnat ariko kabona ko nta solution abakinyi bose bacitse babi na mukinya kiri mwiza na Guardiola bagize imana ko buriya twebwe twakonse ku cyubahiro ca Guardiola tuvuga ngo yabo umunyabwenge yari kwisohokera siko twavuga ngo yabonyabwenga ngo yeye kubibona kare ngo yeye kwisohokera ngo mugabo yaryohewe none ngo rayibi bitangwe kuma ariko ku rundi ruhande City yarabyungukiyemo iyo Guardiola sohoka biriya bintu bikagwamwe umuntu mushasha kubaka gishasha chance bagize nuko byabaye agaca avuga ati reka ntandukane ata santimatani kigushikaho wubaho ku muntu nkande nka Kevin De Bruyne nawe we sohoka aba bantu uzenya ba uyu mugabo w'umwongereza uyu Grealish bose ati ni mugende ubwa mbere bwabwo muri City yarokrisa abantu bashasha ama intuzi mugabo riya bakubwira ngo nta kintu kibangamira equipe nk'imishahara ega twama dukonta amanuzenya amatransfer ngo batwaya mugabo inyo aya amatransfer namahera gira rimwe agenda ni rimwe ariko imishahara kiki imyaka 5 uzuarore nk'imyaka nk'umukinya amafaranga ahembwa ucuyagwiza ku bihuye na contrat yiwe ucuarora amafaranga agenda rero ikintu ca mbere buriya yaguze benshi yakoresheje amafaranga mugabo gusohora nk'igisalere cha Kevin De Bruyne ukitandukanya n'ikindi cha Grealish kingana kuri ubukoze ibintu byinshi cyane aba bashasha buriya nta n'imicahara myinshi baba bashikiye aba basheriki ubagwirije kabiri cyangwa gatatu kuyo bahembwa muri Lyon uguma uri kuri standard nziza aba bakusa no burazi yo bavuye uri nta n'amafaranga bahembwa Stade Lens urumva inde kusano none nka Remzi yo guhemba ngahe urumva aba baba bafise imishahara yoroshe rero none bakagira kubara abantu bashasha iyi generation shasha ya City je natangajwe n'ukuntu iza yubakitse ega City twatevye kubona ko ikaze buriya hari ukuntu resultat zigomba go zikonfirma icubatswe kuba bakuwemwe na Al Hilal twace tubona ko City umengo iracari yayini ariko ivyo nabonye City iri mu bakandida ba Premier League bakomeye cyane gose nibi mazi iminsi binavugwa ati Pep Guardiola ya muri staff y'urazi ko afise yo koroture ati una muri kyogiye nta majambo menshi avuga ariko ariga system de jeu nziza ishobora kumufasha kugaruka igikombe arakano Iva vuze buriya Pepe tugende turabe byaranavuzwe ko
n'uyamufasha we baba batandukanye bivanye n'ungene yongeje amasezerano muri club yoba yatangaje ari jambo atangaje je nibuka yanditse ku kinyamakuru ca Tutu Sport ndetse na Mercato News ico gihe ariko avuga ko bamubajije wowe uzogaruka muri equipe FC Barcelona yavuze ati ntibikunda ati muga muri Manchester City ndasaba ino contrat y'imyaka 2 kugira ngo subira ndabubaka irindi equipe hanyuma menye yo nigira uno musugerageje kurabera equipe afise ni equipe ubwa mbere zina Pep Guardiola mu bakinyi bose asigaranye ndazi bose rinabarengeye ica kabiri ni umwe mu bamenyereza ashobora kuba afise integration y'imikenyurire nka nk'itandatu muri journée zitatu zikurikirana canke zine zitanu urabe n'ivyamufashije 2023 utwara bikombe yarakoresha bane babiri agakoresha bane umwe batatu umwe ugasanga ni umwe mamenyereza uko bukeko bwije yakoze impinduka kandi zamutumye nawe masigisa yaronkamwo ni umwe mamenyereza wo musumvise umumenyereza ashobora kuba arema nk'umukinyi ikintu kizomugeza kure muri kazoza ni umugabo witwa Pep Guardiola ukende kuraba rero ingene ashobora kumanaginga bane bakinyi ubundi Yves ndetse na Kiki sinibaza uko iyaza kubona umumenyereza kumanaginga Phil Foden ku ruhande Sherike ashobora kuacha ukamanaginga Marmush ukamanaginga Babello Silva ukamanaginga na Basavinho badoku sinibaza ko umumenyereza undi ushobora kuba bishobora abakinyi n'ugende wumva amajambo agenda aravuga taza kwa tubigaruka ko mwavyumvise mu mugwi gitandukanye atangwe kuvuga ati twege turakeneye gusohoka mu mugwi bivanye nuko tuza kwemera kuza turakire turabakinyi basubira je navuga yo Pepe hariho kamwe mu kantu nka novuga ngo nk'impano canke kamwe mu kana kunze gusumbya abandi bamenyereza twabonye muri equipe ya Madrid vyabagwese zirangiye kuwitwa Ancelotti ushobora kumanaginga squad kuko nubwo yayo managinga yazaga aho yaba mu gukumva mwe bakinyi baguma bavuga mu induru baguma bavuga mo kudahuza Pepe rero kano kana ashobora kuzoba ari kamwe mu kantu kana mutuma nko musaruro mu kazi kiwe canke muri club nyinshi bagendera camwo nk'umumenyereza cyane gose byumvikane ko Pep Guardiola ko araza ku nguvu zidasanzwe ku rukino rwa mbere ari à l'extérieur Wolverhampton ibakira ibitsindo bine ku busa byumvikane yuko bitwaye neza haba defense haba unyego Trafford hariya ndetse n'abataka gutsinda borohewe nuko ni journée ya mbere biracabandanya ariko ni départ nziza cyane gose ku bitsindo bine ku busa kandi clean sheet n'ikintu ciza iyi ni match rero yari yiteje cyane gose ni le champion du monde de club Chelsea bakira Stamford Bridge umugwi wa Crystal Palace uwo twaye igikombe cande cha Community Shield na FA Cup bafise bibiri FA Cup na Community Shield ariko baraza baravuga bati uko biri kose twebwe turi le champion du monde de club ntaco mutugira ariko bibatakuwa amazi mwabantu mwe baragerageza ibishoboka byose ariko bamwe baravuga bati ibi bintu Chelsea kwakina sivyo ariko nime vyaranze runo rukino Chelsea yizera umwana kindo cyane gose Obre Academy yabo Josh Achipong imyaka 19 ugize neza cyane ikintu cyo gusorinya muri y'amatu cyako muri Chelsea ico kirimo umwana yamwizeye ubona yuko arabakinyi binyuma tumwe imbazo tanguza nde ariko umwana atangwana ni championnat akiri muto muri no journée ya mbere bibaye ubwa muri Chelsea ariko abandi bari hari babandi nyene ba Caicedo ba Enzo Fernandez Neto yarahari Cole Palmer yarahari Gittens yarahari ayo mushasha na Joao Pedro ariko muri rusangi tubona urukino rwa Chelsea abaravye urukino bikaboneka yuko umugwa wa Chelsea yego barana bagora atari maka ariko na Crystal Palace yarangani wari ko ahubwo nana ukaje bikigarabazo yarari ariko bana ko Chelsea nabonye ku mbwa zitandukanye uzi yuko n'abazungu bagore cyane gose barafite ukuntu bigana ibintu ariko barigana hariya Cole Palmer ngari down gose si Cole Palmer wenyene kandi Chelsea ni wona irenga yi Crystal Palace iragoye gose uriko raraba rero nka match bayimetrije Chelsea nuge ngo yabahungabanije uretse nka quelques minutes za nyuma ka Estevao kamaze kuza kajya kakubaganya gatoyi ariko iyi match hariyo no kuntu yari ibishe mwibiharuro byinshi batinya hagati cyane oya sugutinya na ahubwo ni bimwe mu giswahili bavuga ngo cha huko akiendi kule ni match mu bisanzwe yari igize gusa twabonye formation ya Chelsea ubujya ashobora gukinisha abakinyi biwe uyu Cole Palmer yamusubije hagati urumva yamusubije hagati imbere ya Enzo na Ntuzenya na Caicedo tabo ku mpande ziwe yari yahazanye uyu mushasha
Kitens ego imbere hari Gitens na uri umaze kubona imagine niye neto uri baga barakubagana ariko wori kuvuga ko Palme raba nk'umuhataka wabo Joao Pedro hari ingeza Delapo vyangusumvye oya Delapo we yajaje kugombora nyene iminota ya nyuma gose urumva Chelsea nyene itigeze ibaho ariko nk'inyuma twabonye Reece James nabonye bariko bamwubahira kuba ari kapiteni muga Malo Gusto aramerita kushaka hariya ne hamwe nya utari bufate ngo biragoye ibi bintu bisaba ingingo za Luis Enrique niho mumenyeza nabo niho mumenyeza nabo adatinya ariko uyu nawe ntiyakinya yarimo ntiyatangu ariko kitabu ntayegahezwa batiyamunani yari kukurera ntayegahezwa nabonye umengo hatanguye uriya hato yatanguye kukurera ariko ni defense central kiki buriya bakubwira ngo umukinyi yizewe muri defense central ya Chelsea ni Chaloba hamwe nuri yaheruka Kolwip Kolwip yarababaye kandi azomara igihe kinini kuba shwa kuzana kijya gipeti je naryoye ni gipeti gikina neza ebana atabaye nk'ivyo ntuze yaduhendeshije wa mupeti wa Madrid Raul Yasense binziza mu nyuma bikaza Josh Achiponge vraiment akiri muto myaka 19 yavuye mu bakiri bato ba Chelsea gusa Chelsea ni nziza muri rusange yananiwe gusa kugira izo debere hariya baba abantu bose baza hari umwe kuba ukinye na Crystal Palace ikomeye itigere yorohere equipe nimwe muri izi zikomeye nawe bindabira yatsi gikombe City yaki gikombe cha Community Shield Liverpool ari navyo mumenyereza wabo yavuze ngo ndashaka ko abantu batangura kumva yuko equipe ikomeye ivyo mwita ngo zikomeye ku mazina zishobora kuba zidakomeye mu rukino ico kine yakigarutseko mugurumva afise icavugirako inizo resultat akwamishije Chelsea Liverpool na Manchester City zibiri zoza zatsiga igikombe uretse iyo yatsa amanota abiri bigarana n'ikintu yakorera abayive equipe ya Crystal Palace buri abakinyi bose bafise effective yose baramaranye imyaka 3 aba effective ya equipe ya Crystal Palace atari Ismail Sarr yaje kongerwamwo yabaye mwiza cyane gose nawe na equipe yabo nta nabakinyi babiri bataka Ismail Sarr ujya muga barazo umukinya kubagara gose rero muri usange je novuga ngo uku kuntu bashoboye honyine ku managinga uwitwa Mark Gay yero kawa yumye bari bafise ndetse na uwitwa Berecheze abantu bamwe makinyi yaza ko izindi club zo mu gihugu cy'ubwongereza zafise hangiro bari ko yakoko mu kudandaza urabe equipe abana bafatwa kigarutseko ni equipe yaryohewe cyane no kudandaza mu buryo yisanze yadandaje defense yose mugabo babizi neza yuko England Premier League ifise uko yitegura baraza bategura basubirizi babo rero novuga Crystal Palace yarabonye ikosa rya mbere yakoze yo gutakaza uwitwa Michael Lees ari ryo banze gukora kuno mwaka baravuga ati kumbe yanashoboka dutwaye igikombe equipe ya Man City nkuko ivuga dutwara igikombe Liverpool gute twotakaza effective yacu na kapitene Mark Gay ndetse n'umuplaymaker cyangwa umukinyi twovuga tugira ko na Eze hanyuma ngo tuze kugwanira ibindi bikombe ni ibintu bavuga ngo nk'abayobozi rero ba equipe ya Crystal Palace tunibuke ko umuyobozi wabo umunyamita afise amahera menshi gukora na equipe ya Rio byanavuzwe ko ari kwa sponsors ndetse na equipe nka za Botafogo tutotangwa no kumva yaradugije bakinyi no musi baja Philippe Matete na nimero 9 beza ari capable yo kuza kugwanira aba defense bose izi equipe zo mu Bwongereza Abelare hari resistance zigira cyane ku isoko ntupfa ko bakomboka wa Crystal Palace yarayigaragaje cyane ariko rero mbona Crystal Palace sha harakagozi gategezwa gucika hari abakinyi dushobora kugumana urabona ibi ni consequence ya performance ya equipe yabo nuko kuna abakinyi baba bagaragaje iyo niveau vyanka vyakunda ujya Gehi nikimenya amenya ari mu mwaka wanyu ataguzwe mu mwaka uza azogendera ubuntu eze kabisa ava match bavuga ngo Cristiano yongo ntinamushye no ku rupapuro ngo kubera bamaze kumvikana na Tottenham ni naco nujya mumenyereza ikaravugira kati ivyo ibi bivugwa mu mbuga canke amarezo sose ni mubyiteho mugabo nishaka bafise cyo kugomba kugumugumana mugari yabamukinya maze kuba yarondewe na za Arsenal akarondegwa na za Ntuze ejo hazoza City ari abakinyi batarokoka tu kuko
biba arabe ngombwa ko agirane akenera no kuja kuri ugo gwego ageze ko rungana na ekipa ashobora kujamo uri kuraraba eze urwego agezeko eze nande wewe ntubona ko ari umukinyi mwiza akwiye kuba barizwa muri Champions League yego cyane kandi uraraba uno munsi ere ya Liverpool ku defense centrale wa defenseur centrale sinibaza ko Virgil van Dijk yamuteka imyaka 3 ariko Gehi numwe mu bantu imyaka 27 ashobora kuza akazomara sezo 5 ariko arakina yago muri defense ya equipe ya Liverpool none naeze nawe ni imyaka 27 gukirikira iruzu urumva nico gihe ciwe ciza cyo guprofita no kazi yafise turabona kinyi benshi bari bafise amakazi baranga kuva mu migwi aba bajami Vardy byarangiye equipe zabo zitabaye ibyo bashaka ba Jamie Vardy bagize chance baba muri iyo Leicester twari igikombe baje no muri Champions League ariko nka eze ivyo azopfa kubironga he nibigoye cyane ni eze yabaye mwiza mbona yakumbuga zitandukanye bavuga ati koma teske umukinyi nkuyo ababarizwa muri Crystal Palace ni ibintu babitangaje resistance bagiyamo gabirangiranye nakagozi yagiye nubwo imigwe mu Bwongereza yanka kurekura abakinyi bayo nuko rero Chelsea Stamford Bridge ihagakona Crystal Palace ekipi itoroshe yatwaye FA Cup yatwaye igikombe cy'uwatwaye Premier League n'uwatwaye FA Cup iragitwara Liverpool rero uyu mugwi ni woroshe ubufise abakinyi nka ba Marguerite nyene aba Jean-Philippe Mateta mu Faransa mwiza cyane gose ko ufise Eberechi Eze mu Bwongereza meze neza cyane gose rero bagora umugwande wa Chelsea kiki ari match wibagiye kuko nabonye washitse mu za dimanche wibagiye match ya Newcastle na Aston Villa match yari ikomeye ubona yuko ni match nivyo twica ko imbego tuja kuri match ya nyuma ya Arsenal na Manchester United dukoresha umwanya ni match yari yitejo cyane gose uravye iyi ni migwi ibiri yaheje championa umwe ari uwa gatanu uwundi ari uwa gatandatu bangenye n'amanota urumva yana manota ubagira gushika kuri jone ya nyuma byari bishoboka nuko baje muri Big Four Champions League ariko ikindi kibahuza bose mu myaka ibiri heruka bafise umwe sezo yaje akaja muri Champions League baseje ubugira kabiri mugabo mu mwaka uheze yarinde yari Aston Villa inashika kure iri mu zakowemwe na Paris Saint-Germain equipe nziza gose cyane gose hariya Emery na Eddie Howe barabati tugire gute kugira ngo ibintu bigende neza ariko n'uyu mugwi wa Aston Villa ugeze via park kugira ngo uzo utsinde bikugora cyane gose ariko nawone numugwi ubona yuko i championnat gutangura championnat hari gihe bitoroha abo nabone hari abakinyi avuga ati abakinyi turabazana abandi baragenda bon ni match yari iryoshe cyane yo ku munsi wa gatandatu yaranzwe n'utuntu twinshi harimwo gukaza cyane Abelari nibaza ko mwe mwayivuze twagurira muhira twavuze Chelsea urumva kiki ni match iyi Newcastle yabaye nziza cyane mu rukino yabaye nziza cyane buri Aston Villa uriya muhungu uriya munyegori wabo yakinye mu mwanya wa Martinez yafashe imipira myinshi cyane reka twamye tubiganira ko nero turiko dukompara performance zanoze bizot urumva iyi Newcastle ikintu kimwe yabuze byukuri inyuma y'iyi match ndabona bigiye kuguma gose n'ubundi ko barekura Isaac barabuze Isaac muri no match kuko bafashe urukino babura umukila urabona no kuri iyo carte rouge ya Konsa kugira ngo ayironke yari Action Gordon yaragiye wenyene agiye gutsinda donc babaye beza uri kuraraba na statistique ariko Gordon we yaciye pointa ariko biraboneka ko umuntu yitwa Anthony Elanga azobafasha umukinyi mwiza kabisa azobafasha kabisa akano ivuvuze gato sinzi ko warugifite twongerako vuga nta kibazo iri kosa ryuko babuze umunimero 9 yitwa Alexander Isaac bica binatako nuwahora bafasha kaza gatanga basi duke mutwe bakenera nka Callum Wilson yamaze kwerekeza muri equipe ya West Ham baje kwisanga Anthony Gordon mu makinyi bashira ku nimero 9 ariko ucuraba defense y'umugabo yitwa Emery Unai uyizanye mu witwa Anthony Gordon ku nimero 9 nimba Newcastle kazi kose yatanze cyane aho yagerageje kuvuga ngo igomba kurondera ibyo bitsindo nigihe uyu mugabo yitwa Eddie Howe yafashe Anthony Gordon amugarukana ku ruhande rwiwe sinzi ko abanyiriya match yaje atera match go Hejuru arazarabuvurwa nawe n'igitsindo yashije Anthony Gordon yamaze kwerimina amaze kugira muri box byagaragaye ko match buri mukinyi wese yatanze ibyashoboye ariko mugabo babuze umufinisere
ariko kandi ugerageze no kuraba Newcastle byavuze ko barondeye uyu mugabo witwa Wanu Wisa byanze n'ibirajabona Newcastle baba bagomba kuzorekura Isaac bamaze kubona ko barose umusubirizi kuko consequence ni imwe imigwi imaze kuba izi ko hari amafaranga wibitseko ngufise sa 50 wadandaje bigoye ko uje kurondera umwataka ngo bakorohe niyo mpamvu rero izi za Newcastle zivuga ziti reka tubanze turondere umwataka hanyuma tuce tudandaza Isaac twirinde ko ariko ikintu cyo kibano kizi rero umukinyi ariko batera pressure gusumba umukinyi yagumutse iyo ni yindi sije urumva twatugira gusa twariko tuvuga physionomie ya match iyi equipe ya Newcastle yanize Aston Villa itigera yorohera ama match yo muhira ni gake ugenda ngo yijuragize iri muhira Aston Villa mugabo urugamba rwame batangwa kurutsindira hagati uno mugabo Sandro Tonali Guimaraes na Joelinton kabisa nabakenye beza cyane hagati ni match 0-0 kiki à la Premier League equipe zibiri zisa nizibarizwa ku rwego rumwe zisa nizagize 6 zingana muri no myaka cyane gose nibitangaje kubona bishobora guhangana ubusa ku bundi ni equipe twabonye zikomeye zose zakoze zondra Big 4 ariko Newcastle igira amahigwe ibi ya gatanu kuko muri Premier League batanga 5 zisohoka zija muri Champions League ariko bazonka 6 kubera na Tottenham yatwaye Europa League rero vyumvikana Aston Villa niyo samahigwe zocekina Europa League rero vyumvikana ko ikintu gikomeye cyane gose ni match uri ko ari 50-50 kuri bo ariko Newcastle still ko yari yabuze umukinyi Alexander Isaac atazoboneka n'urukino rukurikira rero vyumvikana bishobora gusura kubagora kuko narijya bafite urukino rugoye cyane gose ruzobahuza n'umugwi ariko arashaka kujamo umugwi wa Liverpool rero nuko reka dusimbire ku kino dusozera Premier League urukino rwo gwituje cyane gose muri no journée ya mbere muri Premier League ubona yuko urukino rwahuza umugwi wa Manchester United umwe mu migwi nawe wari ikomeje ariko wahejeje champion umeze nabi Ruben Amorim baravuga ati turakwiteje cyane gose utangura na ya champion wawe saison utangura nimo wasaba abakinyi wasavye bamwe baraguhaye batari bake rero raba udumusarukwiye hariya Arsenal nayo uwitwa Arteta nawe aravuga ati ni mummi binabiriya barabimuha nawe ariyemerera ati nukuri gikomera kibemereye bose baza biteze uko vyinshi Ruben Amorim araza aravuga ati Old Trafford ngira ngo nzani icizere ku bafana nivyo narakinye final ndayitakaza ya Europa League ariko barabonye yuko navyigenjemo neza ndaje rero ndabatagure neza bimeze neza atanguza mu igoro witwa Binding hama muri defense ashiramo batatu umutirke yari umutirke Binding ashiramo Leniolo Matis Dolat hamwe nande na Luke Shaw hama imbere yabo ashiramo Casemiro na Bruno Fernandes kurwana rw'iburyo Diogo Dalot ko rw'ibamfu ashiraho Patrick Dorgu hama imbere yabo gato kurwana rw'iburyo ariyo Bryan Mbeumo ko rw'ibamfu Mason Mount hama ku busatirizi Mateus Cunha yakinisha urumva bane batatu bane babiri umwe hama ku ruhande rwa Arsenal nayo nkuko bisanzwe impinduka zabaye si nyinshi uretse kubakinyi bo ku mpande niyo twabonye muri defense central mu nyego ni David Raya ngo bisanzwe muri defense central Gabriel Magalhaes kubona Saliba tsaye tubimenyereye ariko ku ruhande hariya tubonayo Ricardo Calafiori na Ben White tudusanze tubamenyereye cyane gose ko batabona mu kibuga muri saison iheze iriko yarangira hagati mu kibuga hahindutse umukinyi umwe mushasha Martin Zubimendi ariko kumuna Declan Rice ndetse na Martin Odegaard capitaine imbere hari Gabriel Martinelli asanzwe ku ruhande rw'ibamfu ko rw'iburyo Bukayo Saka hama mukinyi mushasha Victor Gyokeres niko vyagenze muri rusangi tutarinjira mu kibuga ku mpande zose even na Bella mubonye zino liste ingene zimeze nihe impression vyatanze kuri no match ingene ishobora kugenda vyinshi ubugomba kuraba ivya Manchester United ariko vyinshi ko bantu bakurikiranye pre-season bari batanguye kubisoma ko umugabo witwa Amorim azoguma muri systeme yiwe ya batatu
bane batatu b'imbere urumva ariko kandi agakuru keza Abelard nuko mu kubaka ino ekipe iyo ukina buno buryo hari abakinyi baba bakenewe hari abakinyi bukeneye muri iriya system urabona ko batatu b'inyuma harimwo Luksho hakabamwo uwitwa Delight na Leniolo aba rero bose bategezwa kubara abasantre buriya rero na Luksho yakinye nk'umu defense central ku mpande rero muri bajya bo hagati ubutegezwa kugira abapisto babiri abakinyi bari form kuduga no mu kumanuka abo rero keshi system uyiburiye abo babiri irapfa niyo mpamvu rero ubona tactic tutaragera mu byo mu kibuga ubona ko vya Manchester United byari byiza kuko ico si kintu uyigisha Diogo Dalot yari ku ruhande rw'iburyo Diogo Dalot urako yaduga neza kandi zo kadita sanzo ko zifise no kuvuga ngo iyo ni elema ifitinga muri ya system ariko kandi yafise igihugu citwa ngo Patrick Dorgu cyaswe kunyicira umugwi ni kintu kibi cyane urumva ico rero naco gifise ziriya karita doka babakinyi nuko wabonye Manchester United abafise izo elema zibiri bizobandanya bigende neza ibisigaye navyo ni ibintu byukongeramwo ko bajya batatu b'inyuma bakora akazi kabo neza abo hagati hagati mu kibuga yatanguranye na Casemiro deja ni stopper abari imbere aca liberande ntuzenya Bruno ariko kandi nyimba ari kintu cyagaragaye muri pre-season nuko umukinyi yaranzwe n'imvune nyinshi season nzima yitwa Mason Mount yamaze kugarukana kwerekana ko yagarutse mu bihe byiwe byiza hanyuma Matis Kunya nawe yakinye nk'umuhataka mu kurindira yuko ntuzenya Sesko yintegra muri group ariko Kunya ivyo byose impamvu wabona na Manchester yagize possession urumva ufise Casemiro ufise Bruno ufise Mason Mount yagarutse mu bihe byiza ariko nakunya nk'umuhataka mugabo full striker numukinyi wa hagati urumva tegezwa kugira ko kantu kukuza gukine hagati wabona niyo yakura imipira no gone yakubaganye Manchester United niyo ekipe cari gipimo cyo ngo Manchester abimbere bose ndabavuga yabambawumo nanoza akazi kabo wakabonye nibo barabakinyi bukuraba ngo ifunctionnement yabo iyari ya ku ruhande rwa Arsenal nayo cyo kuraba cari cyo kuvuga ngo Thomas Partey yaragiye Thomas Partey aratandukanye n'uwo bamusubirije Zubimendi kuko Zubimendi ntari defensive cyane n'umukinyi mwiza iyo equipe ifise umupira mu maboko mu maguru buriya numero 6 ya Zubimendi isa nimwe ya Frank de Jong muri Barcelona Frank ntazi kwaka imipira cyane mugabo il sait garder le ballon nukuvuga akasama solution kugumana ariko akaguza n'amapasi menshi uzorabe ka Zubimendi gakora ku mipira myinshi kandi kagakina myinshi kandi kakagira na vision y'urukino rero ico kintu cyategezwa kugira kuko kare Arteta narabisiguye ku munsi wa gatanu Arteta yarakina nande na Thomas Partey arakina imipira imbere mugabo kandi n'umukinyi yaka afise iyo fizika kandi akanayikoresha Zubimendi urabona nta fizika afise ntazi kuyempoza fizikuma rero vyatuma kuba ufise Thomas Partey imbere ya defense birakwiye ariko no munsi Arteta n'impamvu wabonye byamuyangaranye ari oblige guhindura uburyo yarakina kuko Thomas Partey ari imbere ya defense yacakoresha kiki yacakoresha umuntu yitwa Declan Rice yegereye Martinelli hanyuma uwitwa Odegaard akegera Bukayo Saka no kuvuga nabakinyi hagati mugabo gamera nk'abakinyi ya kumpande uno munsi rero Declan Rice ariko akina ibintu bishasha kuko ubu baca bastopa ari babiri bena Zubimendi kubera iki iyo kalite yiko zibira Zubimendi na yafise ntibagifise Thomas Partey no kuvuga aca mwegereza ino bakina uku hanyuma bagaca badibera ntuzenya Odegaard ugomba kubibona neza wobona n'umwanya Odegaard yakoze ku mipira kandi muri mediane ya Manchester ihagaze neza cyane yakoze ku mipira myinshi ariko kandi ataja ku mpande umubona ku mpande zose rero iyo niyo ntuze ni naco kintu mbona kiriko kiragora Arsenal ikindi yentroduce mu ataka w'umufinisher urumva n'umufinisher uriya mugabo ntuze Gyökeres ariko nawe ntaratora uburyo bwo kumukinisha
kuko Arsenal iyo bakinana Kayavati yitaho kuza gukina nabo hagati kuko afisemwe ako ka ADN afise ayo maraso yuko umukinyi wo hagati Real Arsenal kiki mu kurondera ibitsindo vyayo bakura umupira hagati Odegaard aja kukinana na Saka donc action ziri offensive za Arsenal zaca ku mpande ejo nyimba babibonye baracafise iyo tendance y'ukugomba guca ku mpande kandi bafise umuataka niyo mpamvu ubona Gyökeres yavuye mu kibuga 0 tir 0 occasion créée ibintu byose biri hasi kubera iki umuataka nka Gyökeres w'umufinisere bisaba ko mu murondera no kuvuga iyo systeme shasha atategezwa kurondera uburyo nka Odegaard yabasaka imipira bakinisha umuataka kenshi kuko ari kugira ngo atsinde nyimba yaratsinda muri sporting nuko reka ndabikwereke sinzi ko maze kubona nka City bubaka urukino mugabaze ko imipira ya nyuma irondera Haaland mugabo Arsenal Arteta kino yagaragaje ntarumva ko afise umuataka ari hariya kubwo gutsinda imipira yose urondera Saka imipira yose igomba kuja kwa Saka igaca kwande kwa Martinez abone nabo bakunda kuba ababitere ba Arsenal batsinda ibitsindo byinshi Kai iyo ari mu kibuga ivyo ntabikeneye kuko abayibereye mu bandi ino kuza na Gabriel Jesus rero Arteta ni nabwo bwoko bw'abataka hora kinisha abantu baza bagakina bagakreizo vide zuko na Saka canke na ntuze ariko uriya no mu ataka de point aguma hariya il faut rero ko bamusanga hariya bamusanga ya sasu ntibaba baje kumuramutsa bamuzaniye imipira rero ico kintu urabona yuko cyabuze abantu rero bibaza ngo Victor ngo Gyökeres ngo nugutwenga siwe n'uburyo bwo gukina bwa Arsenal Arteta tarahura ni ico rero cyari cyo kwihweza nariko mvuga ko umva twihweza Manchester United ubu buryo bwiwe buraba efficace twabonye a 100% turi kucerekeye tactique nibyo mumenyereza yifuza gukina twabonye ko ivya Muri vya marshije ijana kwijana muga kwa Arsenal twabonye yuko hari byinshi ataratorera inyishu arakano Yves aje agatomora neza je nanje kubwanje novuga ko arakano nkwe kongerako ugegeje no kuraba system y'abakinyi yatanguje ku munsi wejo impamvu Arteta yareka aragomba kwiga by'ukuri ko yoronka bashobora yagumanya system bana ni batatu ariko yagombye kwiga ko hari umuntu umwe muri bege abantu yarafise bashobora gukirisha Victor Gyökeres muga vyanze urabeka rufire ku nimero 3 ndetse na Ben White bari ni bahora batangura se zitanguye irangiye yareka ariga bazi ko muri nimero 3 hari n'umwe bazi gutera centre kugira ngo aze gushobora gukirisha Victor Gyökeres ariko urabona nibigeze babikora unaje kurabera buga Saka si bamukinyazo bari hari hano ngo guterera centre nkuko duha tubibona kubandi bakinyi ba nimero 7 bamwe bashobora kuza akabikora akaroro ngaba ba Madi Diaro n'umukinyi aca agomba gupersa cyangwa akagaruka gusubira gutanga agapass ku bakinyi bagati mu kibuga woni buka Saka cyangwa agapersa kinjira mu defenseur Martinez keshi akunze gutanga za centre zarangije basi amaze kuba yinjira cyane yageze hariya muri box bigwereye kuri ya mu nimero 9 yimarika ashobora gutsinda mu gihe atabaye kafu yacu cyangwa ngo umupira wose ugarukana amaji nyuma iyo mupira nawe urazi ko Victor Gyökeres nkuko uyakivuze Yves suba mukinyi mu nimero 9 ngo agomba garuka kwiposition amaji nyuma nkuko twabona bakabafite bipositiona nkuko twabona abakinyi nkaba Gabriel Jesus kuko Jesus ni mu nimero 9 ngo batari wa mu nimero 9 guma hari ahantu rero ino system ndabona ko Arsenal nabonyine kandi hamwe byo bavyiza yarakwe kuba yiga mbega eske nimero 23 bashobora kuzongirishiriza nimero 9 cyora kuba afise muri effective yanje ni bande izikate twazibonye kuri Batomiyaso nubwo bazinchenko nabakinyi icitwa kura umukinyi ngene ipositionye Zichenko ibi minute byitwa centre mu makinya bishoboye cyane ico geje nabona ko hagati ya Odegaard nabo bazinchenko niyo bantu ba mbere bafise amahirwe menshi kuzokirisha witwa Victor Gyökeres gusumba babuka Saka gusumba ba Ben White kuko Ben White we ni mu nimero 2 mugari plus defensive cyane Zichenko kurinde Zichenko ku nimero 3 ntucitege ni niyo mpamvu ariko navuga ko Victor Gyökeres ni witege Zichenko nk'umutitile yani ni shwa gatatu niyo mpamvu ariko navuga system ya Arteta yashaka kuzogora witwa Victor Gyökeres
ariko system izomugora n'abakinyi ni juste kwa juste ivyabaye donc hari utuntu gusa twugukosora Arteta yabonye kuko kiki erega yarabikosoye muga ntibiramarka ega Arsenal yahora ariyi urumva kandi Arteta kenshi akunda guza atangura saison hari ibintu yahinduye reka ndakwibutsa ikintu journée ya mbere yari ya kabiri l'année passée bakina na Fulham yafashe uwitwa Thomas Partey amugerageza kuri kabiri urabyibuka sinzi kubyibuka yagomba amenyere kuraba ukuntu Thomas Partey bafise umupira azoza agahinduka nimero 6 bimwe akunda gukina na ntuze na Lewis Kelly iyo match batakaje umupira Saka yatakaje umupira kandi Thomas Partey yamaze kwideplace akaza hagati bakubise contre attaque rimwe hamwe nuzenye yari hamwe nuze yari bari abahungu banyi bapanga yari munize menga niwe atsinze ico gitsindi cyo gihe bana baba bayinovye mu igitsino iyo match yarayitakaje kuko ndibuka mu mwaka uheze barayinganije bibiri ku bindi urumva ubwo nyene narabona yuko biriko Arteta genda mumenyereye Arteta sezo za mbere yamaza umengo ntaratora neza ivyo agomba gukora sasa pre-season aba yarabigerageje muga muri pre-season hari ukuntu kina n'igice c'abatitile n'igice c'ababenche urumva nuburarero nk'aba bandi biwawe batangura mu kibuga bakwiyijana kujana ijya 11 ngo izimenyere ivyo bintashaka ni integration rero azogendagira no kwa juste n'utuntu duto azogendagira kuko ikigaragara coco avec Gyökeres avec Uyuzubimendi na depart ya Thomas Partey hari ibintu yahinduye mugabo bitaraja mu bakirega iyi match twava tuyijamwo iyi match jewe naravya pre-season match zose za Arsenal match za Arsenal yabaye nziza kuri match iyi ya Atletico Bilbao naho nyene si Arsenal yabaye nziza ni Bilbao yabaye mbi kuko uribuka ko pre-season zose yazitsiye ni yabagendeke neza ariko Arsenal contre Tottenham urazi ko bakubiswe nta n'igitsindo Newcastle bayitsinze kimwe ubona ko cha penalty kariya kana Milase yarabagoye gose ni hari ibintu bitaramarasha abakinyi ni benshi ariko avantage abafise ariko aronde solution ya babiri bashasha muri cenda basanzwe bamenyereye gukina muri yes turavye rero twije mu kibuga muri rusangire vyagenze dukoresha umwanya amatiraga kuri 22 Manchester United yerekeza mu igori ryande ya Arsenal ariko abaye cadre nagira kuri Ndwi ariko Arsenal yamatiri 9 gusa vyumvikana yuko Gyökeres ari absent ntiyabaye mwiza amatiri cadre yabaye 3 gusa gutemeza umupira hari ku bice 32 kwijana ku rundi rwa Manchester United ku bice 38 vya Arsenal bimaze gushika kibi bintu biboneka yuko ngaha amakosa yabaye menshi amakosa 10 kuri Manchester United kuri 19 yande ya Arsenal n'amakarata y'umuhondo 8 kuri Arsenal kuri imwe yande ya Manchester United nivyo bikana rero byabonetse yuko umugwi wa Manchester United wabaye mwiza ariko mwijambo rimwe Arsenal ngo ibintu yarushije Manchester n'amakosa n'amakorner defense kabisa oya turiko tuvuga mu statistics je abarushije na ibindi byose binakenewe byari ku ruhande rwa Manchester Mbeumo na Kunia bagize tire 9 zihuye na tire za Arsenal zose yumvire Amateka Sport nayo yanditse avuga ko amashuti 200 yariko gutegwa na Manchester imbere ya equipe ikomeye zijya ziri muri Big 4 hari 2011 batsinda Arsenal ibitsindo 8 kuri 2 urumva ko aramana nawako kantu buzanye kantu gakomeye cyane gose ariko twumvikanye twinjira mu kibuga tubona urukino ngana gwinjiye tubona Manchester United ije ifite confiance tubona reperte de balle ku ruhande rwa Arsenal mu mwanya muto ariko defense banziza tubona bageze ku mutwe wa 13 baronse corner nziza barayiprofise bayindiri hari yatabaye mwiza nubwo yizewe n'umumenyereza Ruben Amorim nabivuze avuga ati
baramubaza bati kutizeye Andre Onana kandi yaravuye mu mvune akaba ari mwiza acavuga ati jewe abanyegore batatu mfise bose ni beza rero shwa nagize ni ya Bayindire niko yabishuye rero urumva namakenga kuri inde ariko bose bavuga bati nivyo yabaye mwiza Bayindire ariko itsindo yinjijwe baravye nico ingene yagikuyemo uyu uzana Bayindire wirengagije Onana ni bimwe mu Kirundi bavuga ngo wataye ibinyagara uzana ibihunda urumva na kireke nta cyahindutse oya ntarya kiba cyahindutse Onana we yashobora kuba yakukoreye n'amabara arenza ajya muga Bayindire yagize ikosa nyene kuri n'umukinnyi muremure n'umunyegori muremure ariko kandi muri iriya duel niwe bakoresha amaboko abantu bagereranije balo uwitwa Raya y'ingwala basanga wari muri difficulty yari uriya mupira uriya mugabo yatsinze ujya yibaje ko ikosa bamukora ariko tukwakwanya nibihe bintu vyiza ko Manchester United yabaye vyiza vya Manchester United vyabaye vyaturutse kuki nibihe bintu bibi vyatutse kuri Arsenal ibambi vyaturutse kuki Jeno of Arsenal nayo yabaye mbi cyane atari uko kandi twanabigeretse ko tutarinjira mu rukino hari ukuntu Arteta ariko arapima kandi ategetswe kubona absence ategetswe kubona souffrance muri defense inyuma yuko umukinyi harafasha kugabanya Thomas Partey yamaze kwasohoka mu mugo unarabe kandi equipe Arsenal hari ukuntu novuga ngo iriya defense bari bafise imaze kubigira diwo yambaye ikomeye ugeze kano kanya bagutumye diwo ba defense ushobora kuzana ni Magalhaes n'uwitwa William Saliba ibi rero byose ni bimwe mu bintu novuga ngo byaje gutuma equipe Arsenal idefenda kuva kuri ya minota bamaze ko bagira igitiro cya qualifier baragizana match barayirangiza kandi tubyibukanye ko equipe Arsenal kenshi gashoboka ni imwe mu migwi iyo yabuze equipe yifatira kujitwa possession equipe irasufra Arsenal rero bundi bugira ngo itsinde equipe nuko iyirusha bimwe bigaragara kandi bakanayirusha mu buryo bwo gutembera yabaye mbihehe novuga ngo Arsenal kintu cyambere cabagoye hari ukuntu uwitwa Odegaard Declan Rice bagiye muri ya systeme iza kubibasaba guca ku mipira myinshi ariko kandi ya systeme iza no kubibasaba kugaruka inyuma cyane kuko wa Thomas Partey atarahari ata ariwo mu bantu novuga ngo bamushira inyuma bamwizeye barafise na defense nziza na defense yanabigaragaje kuko zirangiye aba defense nziza bivanye nuko Thomas Partey numwe mu bantu yakirira kwijya rinye iva hagati mu kibuga garuka inyuma akaza akari mu defense rero novuga ngo vyaciye bituma Odegaard n'uwitwa Martinez umugabo Declan Rice batariko rakina biyumva neza kuko bavuga ati tugakora ikosa tuza gusanga equipe yasufre cyangwa defense yacu yamaze kubitsinda igitsindo muri usanga rero novuga ngo hari ukuntu Arteta ikibazo cyabakoze go cyane nukuntu batariko ari equipe rimenyere gukirira ku minota 3 cyangwa gukirisha nimero 6 akora nk'ubukasere bwuzuye bahinduye rero bakazana wa nimero 6 akina systeme yo gutembereza imipira myinshi novuga ko ico kintu cyambere cyaje kuba kibagora kuri equipe nka Arsenal jewe norezima kiki mu majambo make cyane novuga yuko Amorim ivyipfuzo vyiwe uko Manchester United yifuza kwikina nico yarushije Arteta nukuvuga umwe wese muri abo babiri barafise uko bagomba kuzoba bafise equipe yabo umwe yamurushije kuba amaze kubishikako ubundi nawe bikiri mu biboneka bigifise amayitape ni Amorim yarushije Arteta tactique no kudevelop no kuvuga development ya tactique za Amorim za marshije mu gihe ibintu Arteta ashaka ko Arsenal ikina ubona yuko byukuri hakiri ntambwe nde niyo yabaye difference yonyine niyo yabaye difference iyo nayo ikivyara n'igiki idomina ica ivyara iki ijya domination ya Arsenal raba n'amajambo yavuze ati I think the most important thing is a way we were not boring ati ntitwarambiranye mu rukino ntitwigeze twerekana gucika intege muri sale ntitwari duteye isoni urumva ntitwari duteye isoni I think we clearly deserved a different result twari dukwiye result itandukanye niyo twabonye I'm proud for the game they played
but we lost. Naryohewe cyane n'urukino dukize, ikibabaje nuko twatsinzwe. Raba amajambo ya Arteta nawe. We know that we are much better than certain moments we played. We know that we are much better than certain moments we played. We have to be humble about how we scored the goal, but games are won in both boxes. Jembo nuri rero hari ibyo yahishije. Niyagovye kwemera ko yarushijwe. Urumva bavuga ati turazi yuko twari babi. kuko kike kirabaho urumva bica umva bayishize mu ntuzenya mugabo by'ukuri Manchester United nkuko byavuzwe n'abantu bose ya Arsenal yatsinze muga Manchester yakinye Manchester yakinye hakaba mwe ikintu Abela yigeze kuvuga buriya rero mu equipe yamaze kubakwa yamaze kuba confirme nka Arsenal irabura bimwe mugabo bamwe bakigwanira urayiburaya abantu biga ibintu batumwe bien sûr urumva bambe bakina ibintu batumwe ebana iyo batabitahura baraba babi mu kibuga ariko ikiba gisigaye nta buryo bwo kuzibira umuntu aza ko kwigisha kuzibira ni biri naturel ufise defense nzizira banziye iyo vyarenda kwereka aho Arsenal ushobora kuyidomina ikagukubita urabona ifise Magaraese na Saliba iyo partnership woza n'umuntu ukavuga uti Virgil van Dijk ni mwiza kuri Saliba muga ntiwo mbwira pere ya defense buraya ibarusha biragoye abasaro babiri ku ruhande rw'uburyo hari inde Ben White ku ruhande rw'ibubamvu hari inde Calafiori aba bose n'aba defense central bari ku mande nukuvuga ngo defense muri rusange irakomeye kuko kalite zo mu defense central zose zubakiye mu kuzibira bagenda bavanga kubara urabona iyo yahora uyu ntuzenya Calafiori muri Fiorentina yari mu defense central no mu Butaliyano Ben White yavuye muri Brighton no mu defense central abo rero wabanyilinye uko baba bakomeye noneho Manchester mu gukina neza kwayo icibura ico bita umukila hagera niho hava agaciro ko muwataka kiki umuwataka dadanura match yadadizwe nk'iyo ariko match nk'iyo yananiwe yabuze abantu bayidadanura igacihura na defense nziza mugabo baragenda baronke kimwe bakoresheje za kalite zabo z'imipira y'ama corner baca bagukubita mu myaka ibiri Seza zibiri ziheruka Arsenal itsinze ibitsindo 31 vya corner urumva biroroshe ko ku munsi wabo mubi kiki erega resultat y'umunsi mubi wa Arsenal kubera iki Manchester yakinye Arsenal igatsinda Manchester wabaye mwiza wabuze umukira gutsindira igitsinda ariko Arsenal yabaye mbi yikora kuri carte zabo zira marsha izo nyene za corner ariko kigendera no kuri defense yabo nziza ahubwo Arsenal imaze kuba equipe imaze kumira akabuye kabagabo reka ndagusubira amajambo Stephen Gerrard yavuze il faut féliciter Arsenal nugukeza cyane Arsenal at ils ont gagné à Old Trafford sans même être à la meilleure niveau tibakuye amanota 3 Old Trafford kandi batari mu bihe byiza na bukebe bari babi acha yonga ko ati c'est ce que font les grandes équipes none nyemba Madrid yaratwaye igikombe Madrid ntuza Liverpool muri 2022 ni nkuko arico yayiru na match 2022 Man City n'imbaruka amashuti yabaye kona kike 18 imwe baciye baja no mu mapene arico yabirusha ni nkuko ushobora kuvuga match wibuke match ya Liverpool na Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain banziza gose ariko yari match imwe yanuzenya yale mugenda no kwa karaka gafinali baheruka mwe na Tottenham yarushijwe na Paris akano bita ngo jewe ndamaze kumira kabuye kabagabo imbere yawe ushobora kundusha muga nkagutsinda ariko ikigaragara coco Manchester yagaragaje ko ari equipe izotanga kazi ni equipe nziza irahari kandi cyo nakunze nuko yaba muri Manchester yaba mumenyereza yaba bafana yaba staff banyuzwe nuko bakinye kurusha kwitaho ko batsinzwe kuko lo jeune bayimenyereye
Bayern wa kera Manchester ikonvenka kuri ivyerekanye ati Brian Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko niba mara kunyora akamenyana neza rero ko bikora motiva ba Bruno Fernandes hari inyuma twabonye Manuel Ugarte atameze neza ayo Casemiro yarameze neza akina ku buryo bwiwe nyene ariko vyumvikana yuko lo système de jeu abakinyi barayitahura habuze lo résultat niyo iriko irabagora nuko umunota umwe Yves kuri Arteta est-ce que le choix yo gutanguza Zubimendi kuri Nogard ntiyabaye ico cyo ntunakigaruke ko ntugitebe ko oya ingire vyereka kuri match titilere azobande azoba Zubimendi nico bamuguriye uburiya ico Arsenal yatwariye na Zubimendi buriya bamurihiye amafaranga yo kuva mu kwa gatatu no kuvuga ari mu bitabo vya Arteta ico cyo ntiwigore wiyumvira vyinshi Nogard yaje nk'umusubirizi wande wa uriya munya Brazil w'umutariyano yagiye uyu Jorginho ico cyo citege kubona ngo bizogera ahantu ikintu Arteta wewe nuko ngira ngo wirengagije ikintu nagovye ikintu Arteta zobandanya korerako nukunoganza nukunoganza uburyo bushasha bufitingamwo aba bakinyi biwe uwitwa Zubimendi n'uwitwa Ntuzenya Gyokeresi mugabo kuvuga ko azobahindura ico cyo n'utitege reka tubindire nawe ariko bavuga bati ko ari wo amenyereye Premier League uyundi aje avuye muri La Liga tisaprandi tabwira ngo amenyere erega uyu Zubimendi urangwa muri pre-season match zine Arsenal yakinye yabaye yo ndi match kabiri negere match ku munsi w'ejo ni mipira saturna kuri nta nubwo yakinye nabi yakinye cyane ni juste uburyo bwahindutse buriko bunyuzura mbere abari basanzwe bahari yego ariko ikaba difference kuri Gyokeresi wewe ni equipe itaramenya Arteta ntaramenya kumenya ngo reka nkine kare nahora nkina nk'umuntu atagira umuataka ubu reka ntangure gukina nk'umuntu afise umuataka kandi ndamukinisha